Nyuma yuko dutanguye umwaka mushasha w'2025 imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, ubuzima burakomeje kuba bubi cyane bwa General Aigeme Bunyoni nkuko amakuru yama aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira. Nyuma yuko amaze imisi hariko haravugwa by'umwariko byinshi bigendanye n'amagara yiwe atari yifashe neza nkuko byakomeje kugenda biratangazwa, hari benshi bakomeje kugenda baragaruka ku buryo bugiye butandukanye, uburyo rero yaba yaragiye asanganywa amatelefone nkuko byoma bigaragara. Mu misi mike iheze twarabarongeje twarabahaye inkuru yavugaga yuko General Aigeme Bunyoni mwibohero rikuru rya Gitega by'umwariko yongeye gusakwa mu nyuma yuko rero yaraherutse kongera gufatanywa amatelefone ngendanwa abiri yasanzwe mu cumba gifungiwemo General Aigeme Bunyoni nkuko byoma bigaragara. Bivugwa yuko rero z'umwariko umwijoro ryakeye General Aigeme Bunyoni yaborejwe igufwa ku buryo buremere cyane, mu gihe abandi bariko barishimira gutangura umwaka mushasha w'2025 bava muri 2024. General Aigeme Bunyoni yarari mu gahinda n'amarira menshi, abakunzi biwe bariko barasabwa gukomeza kumusabira ndetse no kumusengera kugira ngo azorokweke by'umwariko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye nkuko amakuru yoma aradusumira. Kuva abapolisi by'umwariko mu 2023 rero by'umwariko basatse General Aigeme Bunyoni bagaca baramufatana amatelefone harugwa muri abiri, byaragaragaye nk'ikindi kintu gishasha, ikindi kintu kiremere cyane cyagombaga gutuma rero by'umwariko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bukomeza guhorana ikikango kiremere cyane. Ibyakomeje kugenda biratuma by'umwariko General Aigeme Bunyoni by'umwariko akomeza kugenda by'umwariko agaragara nk'umuntu by'umwariko ashobora gukomeza guhangana n'ubutegetsi, naho yaba ari mwibohero guhera ico gihe rero by'umwariko yarakomeje kugenda aborezwa igufwa yimwe uburenganzira bwiwe nk'umuntu yabaye igihangange mu Burundi. Bikomeza kugenda biba gutyo ku buryo kushika ubu ngubu none bariko baratubwira yuko amakuru arava nga mwibohero rikuru rya Gitega yaba yongeye by'umwariko kuremba cane ku buryo ashobora by'umwariko kuba yojya kuvuzwa kuko amakuru yama aradusumira. Ariko kandi hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko mu Burundi ibigendanye by'umwariko no kugerageza cane by'umwariko kujya kuvuza bamwe rero mu bategetsi cyangwa se bamwe rero mu bagirizwe ibyaha bigiye bitandukanye imbere mu Burundi basa n'ababihagaritse mu rwego kugira ngo batazaca baratoroka nkuko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira ashimangira yuko abo mu muryango wiwe bakomeje kugenda by'umwariko, ariko nanone by'umwariko bafise ubwoba bwa bamwe mu batavuga rumwe rero n'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD muri rusange. CNDD-FDD irakomeje kugenda by'umwariko iratinya bamwe rero by'umwariko mu bategerezwa by'umwariko cane by'umwariko nkuko amakuru yama aradusumira cyangwa se mu makuru yama aratugeraho by'umwariko hari amakuru avuga yuko by'umwariko bamwe rero by'umwariko mu babarizwa mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kugenda baratera ubwoba CNDD-FDD. Amakuru yihuta adafise ivumbi by'umwariko aravuga yuko urunani rwabagwankiwe kuja mu matora yimirijwe mu gihugu kazoza kuri runani nakaye nkuko amakuru yama aradusumira. Urunani rw'imigambwe urunani Burundi bwa bose rwaraye rukorera by'umwariko ku rutonde by'umwariko ku ntonde zabitegurira amatora yimirije kuba rero by'umwariko mu rwego rw'igihugu, amatora azotogwamo rero abajenama ba makomine by'umwariko n'abashinga amateka. Ibyo bigaragarira by'umwariko ku ntonde zaraye zishizwe ahabona n'umugwi ujejwe gutegura ndetse no gutunganya amatora nkuko amakuru yamara dusumira Burundi Seni ejo hahise hari kwigenekerezo rya 31 Kigarama 2024 nkuko byuma bigaragara kuri izo ntonde urunani Burundi bwa bose rukaba rutemerewe kuzitoza nkuko amakuru yama aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero z'umwariko bagaragaza ko ari ugukomeza gutinya ndetse by'umwariko no kutizera Honorable Agathon Rwasa. Uyu nguyu yamaze gushimangira ndetse no kwerekana neza ko azitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu binyuze muri urunani Burundi bwa bose. Hari amakuru ashimangira ko by'umwariko Evariste Ndayishimiye akomeje kugira ubwoba bwinshi cyane mu nyuma yuko yaba yarabwiwe yuko by'umwariko ashobora kuzitozanya ikibanza cy'umukuru w'igihugu n'uwo mushinga amateka bigaca biramukwegera kuba yotakaza ubutegetsi nga mu Burundi.
Ndabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza mwerere mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro. Turabaha ikaze mwese abatwumviriza, cyane cyane abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi. Turabahaye ikaze kandi turabaramukije, tunabifuriza kugira intango nziza z'uyu mwaka 2025. Witeka abahizagiye cyange kandi azabahi kuronka ibyiza byose mwifuza. Ndabaha ikaze abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Mwese turabahaye ikaze. Nimba ubwa mbere ushitse ngaha pisonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5. Ikaze kuri mwese, munyemerere amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire by'umwariko muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, ahakomeje kugenda haravugwa byinshi bigiye bitandukanye. Guhera mu ntangiriro za 2024 Burundi bwarakomeje kugenda by'umwariko bugirana amatati n'igihugu cy'ubanyi c'u Rwanda, kujyo rero hari n'abasesenguzi bavuze yuko bishobora kuzoteza ingwano hagati y'ibihugu byombi. Mu nyuma y'uko rero byakomezaga guca birarebana ayingwe nk'uko byoma bigaragara, amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda yerekana yuko ngaha mu Burundi perezida w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyene Evariste Ndayishimiye yakomeje gushimangira ko adateze kugurura imipaka imuhuza n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, ariko bikaba bivuga yuko rero mu ntango z'uyu mwaka by'umwariko twatanguye 2025 hakizweho ingamba ziremere cane, ingamba zo kongera gucungera iyo mipaka ku buryo buremere cane, mu gihe bivuga ko rero by'umwariko ibiganiro by'abategetsi ku mpande zombi haba Burundi ndetse n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda bigiye gutangura kugira ngo barabera hamwe rero ingene bashobora guca bugurura iyi mipaka nk'uko byoma bigaragara. Bibaye mu gihe kwigenekerezo ry'umunani Kigarama 2024 aribwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye by'umwariko yatangaje ko atazigera yugurura imipaka rero ihuza igihugu ciwe ndetse n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda, mu gihe rutaramuha rero abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza warongoye igihugu c'u Burundi nk'uko byoma bigaragara. Ibijyanye n'umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, perezida Evariste Ndayishimiye ibigendanye n'umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi, Evariste Ndayishimiye yarabigeretseho icyo gihe muri kiganiro yegeranye na TV5 Mode, televiziyo isanzwe irakorera by'umwihariko mu gihugu c'Ubufaransa nk'uko byoma biragaragara. Yaravuze ko mu mwaka 2020 by'umwihariko yarafashe icyemezo cyo gufungura imipaka mu gushaka kugaragaza ko afise rero ubushake bwo kuzahura umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi wari umaze igihe utifashe neza cyane. Ati muri 2020 by'umwihariko narashakaga kwerekana ubushake mfise mfungura imipaka rero tujya mu biganiro, twarahuye turaganira kandi by'umwihariko twarabyumvikanyeho neza kuko byoma bigaragara. Hari amatsinda ya tekinike rero yarahuye inshuro zirenga 5 kandi bakabyumvikanaho, ariko kandi iyo migeze by'umwihariko kubishyira mu bikorwa rero niho rero bigorana bigaca biraba ikibazo ciremere cyane. Hari amakuru avuga yuko by'umwihariko Richard James Kabarebe rero mu byajejwe by'umwihariko harimo by'umwihariko ibigendanye n'ikibazo c'u Burundi ndetse n'u Rwanda, yarasiguye yuko by'umwihariko u Rwanda rwemera kuzotanga bamwe rero mu bahungiye mu gihugu c'u Rwanda bagize uruhare mu kugerageza iyo coup d'etat y'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko bashimangira ko badashobora kuzobatanga mu gihe hatazaba habonetse abishingizi cyangwa ngo habe hatabonetse ikindi gihugu coba kirabatanze. Perezida Evariste Ndayishimiye aratangaje ibingibi rero mu gihe u Rwanda rumaze igihe rero rugaragaza ko witeguye koherereza u Burundi nyine abagerageje gukura Petero Nkurunziza ku butegetsi muri 2015 mu gihe haboneka uruhande rubishingira nk'uko byama biratangazwa. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ujejwe ubufatanye n'akarere, General Richard James Kabarebe by'umwihariko araherutse gutangaza ko u Rwanda rugifise rero aba Barundi kandi ko by'umwihariko rwasobanuriye u Burundi imbogamizi iri rero mu kubahereza atamwishingizi bafise. Ati twarabashyize hehe, ati turabafise by'umwihariko twabashyikiriza u Burundi burabizi by'umwihariko twanabiganiriyeho n'uburyo rero twabashyikiriza, ntabwo rero wakohereza abantu utijejwe ko rero ikizobabaho cyose uzakibazwa aho niho turi cyangwa ubwo nibwo ruhande duhagazeho. Guverinoma y'u Rwanda yasozeye umwaka isobanuye ko rero by'umwihariko aba Barundi bari mu nshingano z'ishami ry'umuryango w'abibumbye rijejwe impunzi HCR, kuko rero ari impunzi, ikagaragaza ko rero ibaye ibohe
bohereje Uburundi by'umwariko hakagira ikibirero kibabaho ariyo rero by'umwariko yobabazwa. General Richard James Kabarebe by'umwariko yaragaragaje ko guverinoma y'u Rwanda ikeneye uruhande rwa gatatu rwemera kubishingira bakoherezwa mu izina ryarwo mu buryo rero baramutse bagira ikibazo i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi u Rwanda rutaca rurabibazwa nkuko byo bigaragara. Yaragize ati rero turabahaye yarageze ati rero tubaye twamarwa by'umwariko impungenge uruhande rwa gatatu cyangwa se undi agatanga abagerageje gukura ubutegetsi bw'u Burundi by'umwariko ibyo biroshe cyane yuko natwe twoca turabatanga. Muri iki kiganiro President Evariste Ndayishimiye kandi yarumvikanye avuga ko hari abantu bava mu Rwanda bagiye kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu ciwe nkuko yama yarabitangarije TV5 Mode. Ibi byaratumye rero by'umwariko u Burundi mu ntango z'uyu mwaka bivuga ko rero hashyizweho by'umwariko itsinda remere cyane ry'abajejwe umutekano bazi gukoresha ubuhinga bwa none mu gucungera imipaka ndetse yakiyongeraho by'umwariko n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nkuko amakuru yama aradushikira canke aradusumira. Bivugwa yuko kandi amakuru atari make amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse aranerekana neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu ciza by'umwariko cy'u Burundi imipaka yongeye gushyirwaho by'umwariko akadomo karemere cyane ndetse yongeye gucungirwa umutekano n'abasoda bafise ibikoresho biremere cyane. Bwana Evariste Ndayishimiye ati ubwo bangaga rero by'umwariko kuduhereza abo bagerageje guhirika ubutegetsi baragize uruhare mu iterabwoba mu Burundi, baragiye batera baturutse mu Rwanda bica abantu ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye by'iterabwoba baturukaga mu Rwanda by'umwariko babitegurirwa mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda no Rwanda rubatoza kugira ngo rero by'umwariko dutange umutekano ku banyagihugu b'u Burundi. Byarabaye ngombwa rero ko twugara imipaka kugeza ubwo Rwanda ruzagaragaza ubushake ku masezerano twemeranyijeho umunsi bazaduhereza abo bagerageje guhirika ubutegetsi tuzogurura imipaka tugiye by'umwariko kubakira ikomeze gufungura nkuko byoma bigaragara. Aya majambo ya President Evariste Ndayishimiye ajya gusa nayo n'ubundi nayo by'umwariko yatangaje ubwo umuhari wa Reditabara by'umwariko wagabaga ibitero mu Burundi mu ntangura za 2024 ibyabaye intandaro yo kugara imipaka. Nibirego byamaganiwe kure by'umwariko n'u Rwanda ruvuga ko atanyungu rufise mu guhungabanya umutekano u Burundi. Muri Gashyantare 2024 rero umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madamu Yolande Makoro we yaragaragaje ko kuba rero u Burundi bwarafashe icemezo cyo gufunga imipaka yabwo n'u Rwanda bifitanye rero isano n'igisebo iki gihugu cagize mu nyuma yo gufuciriza abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ati iki ni ikintu cyabyaye by'umwariko cyabyawe by'umwariko nibiri kubera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Urabizi ko hari ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba zari zoherejwe burasirazuba bwa Kongo gufasha by'umwariko kugarukana amahoro hagenewe by'umwariko ku biganiro by'i Rwanda. Ingabo z'u Burundi by'umwariko nazo zari zoherejwe by'umwariko burasirazuba bwa Kongo. Ati turabizi ko rero abasirikare b'u Burundi bafatanyaga n'ingabo za Kongo by'umwariko mu kugwanya imihari yitwaje ibigwanisho by'umwariko M23. Ibi ntabwo ari ibintu rero byari biri muri gahunda y'ingabo za East African Community. Yarakomeje asigura ko rero abasirikare b'u Burundi bapfiriye muri burasirazuba bwa Kongo. Rero iyo niyo yabaye inkomoko y'ikimwaro rero cy'u Burundi kubera ko rero bari barenze manda yabo bibagiraho ingaruka. Imwe rero mu mpamvu yuko rero gufunga imipaka ni ugutwikira ibikorwa by'ingabo z'u Burundi muri burasirazuba bwa RDC. Madamu Yolande Makoro kandi yaranavuze ko ntacyo u Rwanda rupfana n'ibikorwa bya Reditabara. Ati nta kuri by'umwariko na gutoya kuri muri ibyo, nta ruhare dufise rero mu bikorwa bya Reditabara. No muhari ukorera rero muri Kivu y'amajyepfo mu majyepfo ashyira urasirazuba bwa RDC. Ntabwo ari mu Rwanda, ntabwo ufashwa n'u Rwanda, nta ruhare tubifisemo. Abarundi barakwiriye by'umwariko guhangana n'iki kibazo ku giti cabo RDC na EDC aho rero kugerageza kuzana u Rwanda mu bintu bitatureba. Yarakomeje avuga ko kuba rero u Rwanda n'u Burundi bitabanye neza ari ibintu bihangayikishije kuko rero ibihugu byombi bifise byinshi bibihuza canke bihuriyeho muri rusange.
abakurikiranira hafi politike y'u Burundi ndetse na Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga binini ntibarya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko Burundi na Kongo byamaze guca n'abishyira hamwe rero kugira bafatanye cyangwa se by'umwihariko kugira ngo barabira hamwe rero ingene bashobora gukomeza by'umwihariko guharabika igihugu cy'abanyi cy'u Rwanda. Kugeza ubu u Rwanda biravugwa yuko rero rwarafashe ingamba ziremere cyane ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko bizoma bigaragara cange nk'uko amakuru yama aradusumira. U Rwanda rwaramaze gufata ingamba ziremereye cyane by'umwihariko ingamba by'umwihariko zigendanye by'umwihariko no gucungera umutekano uremereye cyane ku mipaka yabo ibahuza n'igihugu cy'abanyi ca Kongo. Ni mu gihe Kongo rero by'umwihariko ikunze kugenda ifatanya by'umwihariko n'imihari itandukanye yiganjemo iyakoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 ibyatumye u Rwanda rushimangira ko gwiteguye by'umwihariko kuzohangana n'ibikorwa ibyo ari byo byose bishobora kuzoturuka muri Kongo birahungabanya umutekano. Mu nyuma y'uko bihagaze gutyo rero by'umwihariko ntawe uramenya niba rero ku ruhande rw'u Burundi naho rero u Rwanda rutaba rwarafashe ingamba ziremereye cyane. Ibi nabyo nta wabitsindaho mu gihe u Burundi bwama buravugwaho by'umwihariko mu bikorwa bigiye bitandukanye cyane ibikorwa bigendanye by'umwihariko cyane ibikorwa by'umwihariko bigendanye no gukorana n'imihari igiye itandukanye yiganjemo by'umwihariko iyo muri FDL ndetse na FRN yiganjemo iyagize uruhara by'umwihariko mu kugerageza by'umwihariko ndetse no mu kugerageza kugaba ibitero mu Rwanda ndetse hakiyongeraho kuba by'umwihariko baragize uruhara ruremere cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye cyane ibikorwa bigendanye by'umwihariko no gukora genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Dukomeze n'amakuru akomeje kugenda aravugwa mu gihe mu Burundi hama haratangazwa ibigendanye n'amatora ku makuru mashasha cange bishasha ku bigendanye n'amatora yimirijwe by'umwihariko hari amakuru ashimangira ko urunani rwangiwe kuja mu matora yimirije mu gihugu nk'uko byoma bigaragara. Urunani rw'imigambwe urunani Burundi bwa bose rwaraye rukoye rero ku rutonde ku ntonde z'abitegurira amatora yimirije kuba rero ku rwego rw'igihugu amatora azotorwamo abajenama ndetse n'amakomine n'abashinga amateka. Ibyo biragaragarira ku ntonde rero zaraye zishyizwe ahabona n'umugujejwe gutegura no gutunganya amatora Burundi Seni ejo hahise ku igerekerezo rya 31 Kigarama 2024. Kuri izo ntonde urunani Burundi bwa bose rero rukaba rutemerewe kuzitoza nk'uko byoma bigaragara. Amakuru tumaze gutohoza yemeza ko rero izo ntonde z'urwo runani zitemejwe kuko rero by'umwihariko zagaragaye ko by'umwihariko amwe rero mu mazina y'abanywanyi b'umugambwe Sene harimo rero abashinga amateka begamiye umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Aha rero nta uzi kazoza kuri runani mu gihe rero byagaragaye ko rwamaze gukumirwa muri ayo matora yimirije. Icyo bikoze rero byerekana ko rero umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi utifuza by'umwihariko uwundi muntu by'umwihariko afise ingufu ashobora kuza ahiganwa nabo nk'uko byoma bigaragara. Twibutse ko by'umwihariko urwo runani Burundi rwa bose rwari rwaramenyesheje ku mugaragaro ko rero ruvutse ku igerekerezo rya 13 Kigarama 2024 akaba ari urunani by'umwihariko ruhikiyemo imigambwe ine rero igiye itandukanye irimo Frodebu, Codebu, Fides ndetse na CNDD. Mu nyuma by'umwihariko ku igenekerezo rya 17 Kigarama 2024 umushikiranganje w'intwaro yo hagati rero mu gihugu n'umutekano Marite Niteretse akaba ari yemeje urwo runani ko rwemerewe by'umwihariko imbere y'amategeko. Aha twokwibutsa kandi ko mu gihe himirijwe amatora muri uno mwaka wa 2025 iyo migambwe yari yaramenyesheje ko rero yashimye kujamwe rero kugira ibogore by'umwihariko igihugu kigeze habi kuko rero mu Burundi ibya politike n'imibano bitifashe neza bikaba rero barangwa n'ingorane nyinshi cyane nk'uko amakuru yoma aradusumira cange aratugeraho. Benshi barakomeje kugenda bibaza by'umwihariko amaherezo y'ibigendanye n'urunani Burundi bwa bose bikomeje gutuma benshi bibaza niba koko bishobora kuzatanga umusaruro cyangwa se bashobora gukomeza kwangirwa. Mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa.